Saint Valentin bayifashe nk'umunsi wo gusambana abantu bamwe umengo n'umunsi baranwa kwimye ategerezwa kuguha urumva kandi umwimye musheri wawe akubwira ati tu vois même le jour de Saint Valentin le jour y'abamure tu refuses de me donner no mvuzo sanga abantu benshi bavuga ngo baratwara amada kuri Saint kumaze kubibona bavuga ati baratwara amada muri Saint Valentin kandi nivyo tugiye kwira abantu benshi cyane biyumvira kubigira ngo kuri Saint Valentin ati ejo mageta zo ugasanga n'umuntu yimye umusheri wiwe imyaka n'imyaka amubwira ati je kuri Saint Valentin kabisa nzoguha ari abantu rero benshi baba devierge kuri Saint Valentin c'est la nagavuga c'est la mugabo nibo nyene kuko genda bizi naraciye muri nuzenya nagiye Valentin kimugore wanje naye naniyo narungise mu kirundi kugira ngo abone neza na neza yuko ari jena yanditse umutima yego nanditse ati Salut Kayivyura ngaya majambo niyo namwandikiye Salut Kayivyura nashaka kwifuriza Valentine's Day. Hama ni quelle est la partie de son corps que tu préfères? Ndakunda ibisuvyiwe. Ibisusu. Yego. Ndakunda ibisuvyiwe cyane mane ku buryo none biryamako. Tuka night. Fo. Hari ni genda mubwira umva man. Hari ni gitwa turi kuri video tu nkamubwira umva hindukira. Nkamubwira trekking for me kabisa. Nje nkaba nicaye tu. Aga trekking nkamubwira man cyaze kabisa uzonyica ni mama. Ndamubwira cyewe kabisa umva. Sha. Tuzonyica ni mama. Numva no kurya. No kurya namenyo kabisa. Umva je kabisa umugore wanje nyine afite taille ya bien tout. Afite ibisusu byoroshe. Ukunda ingidi ziwe. Fo man. Niyo parti ya mbere nkunda kuri yo. Parti ya kabiri sha yo ni only. Nta ni yindi kabisa yoza. Ndakunda ibisusu bifo. Kazoar TV. Coucou guys, j'espère que vous allez bien. Nizere ko mumerewe neza, nizere ko mwiriwe neza canke mwavyutse neza bitewe naho muherereye. Reka mpe ikaze ababone bashasha muri Kazoar TV. Nongere nibutsa n'ababone basanzwe ngaha muwandanye mugira amajeme, muwandanye mugira ama comment, muwandanye mugira ama share. Hama ndabahe kandi ikaze no muri Kazoar Company. Tugira ibintu byinshi bitandukanye, turakora ama carte d'invitation, turakora ama carte de visite, turagira ama agenda, turagira ama t-shirt kubashira ko ama logo mushaka, turagira ama location y'ama appareil photo, ama camera, ama formation y'ivyo mushaka vyose. Muraho ikaze cyane muri Kazoar Company. Dukorera muri Central Building aho bita kwa Kabwa muri 306F. So uyu munsi murabona umuntu turi kumwe na Alvin Smith. Mwese muramuzi. Nta muntu umwe atamuzi kandi amikaza turamuzi. Reka barahara abantu batanzi je ndi Yesu Kristo. Akomwe arasaze. La star. Notre star. Yego abantu baranzi mugabo ngo nta muntu numwe atanzi. Uribaza yuko hari umuntu muri 2024 araba YouTube zo mu Burundi atarakomeye. Yego mugabo apana kuvuga ngo nta muntu atanzi ko nago ndi Yesu Kristo. Ewa urimenya rero nta muntu numwe atakuzi ngaha kuri YouTube yacu basi kuri Kazoar TV. Okay, d'accord. Sivyo ababone kuri Kazoar TV. So Alvin, comment ça va? Je vais très bien. Tu vas bien? Ouais, tout se passe bien. Umeze neza? Très bien. Twari tugukumbuye? Moi demain. Twari gukora na kera Alvin. Na kabisa. Fait turumva. Ibintu by'ubuzima ubivanganye na la vie. Ebana bicréer ce qu'on appelle life. Ibintu by'ubuzima ubivanganye na la vie égale life. Bitari créer ikintu byitwa life. Ubuzima vie life. Yeah. OK, merci beaucoup. So uyu munsi rero Alvin ibintu tugiye tuvugana. Urabizi on est en février. Yeah. Février ni mois de l'amour. Et Johnny Saint Valentin déjà quand il était marié donc jewe naguhamagaye ngaho kugira tuvugane ivy'urukundo ivyo kubana ukuntu bayeho nk'umujeune marié tukwita umujeune marié yego nk'umujeune marié tuvugane vyose kugira ngo nyene tuje muri mudi y'urukundo ejo hazogere twiteguye fresh. Ariko nimba mwe mwiteguye ngo ivyejo jewe namye nitegura tu ibihe vyose je sinitegura ngo gukora ni Saint Valentin kuko sinabaza ko umugore wanje no muha amashurwe canke no mufata neza ngo kuri Saint Valentin gusa. Oya ubwo rukundo ubikora misi yose. Ubwo rukundo rwa 14 février ngo ntirwa. Urukundo rutegezwa kuba ruri misi yose ni 14 février ikaza nk'imisi isanzwe ariko
genre ikaba spécial entre vous-même ariko muri mwebwe mu bantu bakundana quand même bari imisi isanzwe kubera yuko urukundo ruba rwa runene ko sinibaza yuko 14 février ni ucutera nimba ari ntuzi yazingahe none nimba watera nka boro zibiri tuvuga ngo no musi ntera zitanu uko ari kuri Saint Valentin aussi abandi arandi bantu sikita no mu masite babazi ko kuri Saint Valentin umunsi wo kujyana buri munsi wo mapupu pupu ico kintu rero ikintu abarundi tatahura ni kimwe hanze Saint Valentin zo hanze z'abandi bana les autres enfants les autres bébés baragira ka date bakaja ahantu bakanywa gatao umuvini witwa gatao bagasohoka bagasangira kaja kuri plage ariko Saint Valentin yo muri Afrika neza na neza mu Burundi ebana ni ghetto magetoni ebana ku Saint Valentin ana usibani zingine gahunda cyaya ku Saint Valentin nazi ni gahunda urumva rero mu Burundi wacu Saint Valentin bayifashe nk'umunsi wo gusambana abantu bamwe umengo n'umunsi baranuwa kwimye ategerezwa kuguha urumva kandi umwimye musheri wawe akubwira ati divoire même le jour de Saint Valentin le jour où yabamouré tu refuses de me donner no mvuzo sanga abantu benshi bavuga ngo baratwara mada kuri Saint kumaze kubibona bavuga ati baratwara mada muri Saint Valentin kandi nije tugiye kwira abantu benshi cyane biyumvira kubigira ngo kuri Saint Valentin ati ejo mageto zo ugasanga n'umuntu yimye umusheri wiwe imyaka n'imyaka amubwira ati je kuri Saint Valentin kabisa nzoguha ari abantu rero benshi baba devierge kuri Saint Valentin c'est la c'est la mugabo nibo nyene kuko je ndabizi naraciye muri nuzenya nagiye hari umukobwa akubwira kuri Saint Valentin umengo niho ashobora kwirekurira ukamengo est-ce que quoi cyangwa usigaye souvenir yuko wabaye devierge kuri Saint Valentin l'idée au fait hari ibintu umunsi uri spécial basi spécial natwe turi umunsi spécial twebwe imisi yose iri spécial imisi yose ni spécial umuga Saint Valentin abwi spécial ku bantu bakicirukana ko inyuma yego niyo mpamvu uzosanga ari kigi ugasanga umujame yashe umunsi yose noneho na mara nuzenya yo kurya fise ugasanga umunsi yose ari muri kigi ngo Saint Valentin kigi none ndakubaza Alvin wewe wavuze ngo Saint Valentin webwe mwaba muri Saint Valentin n'ibiki n'umugore wawe est-ce que nta kintu kiri spécial ejo uzomugirira umugore wanje namurikira amashugwe nagize commande yari nyene y'amashugwe ndamwandikira na lettre nandise lettre reka ndabasomera ibintu namwandikiye ikiganiro kizosohoka ryari ngira n'uyu munsi nyene ejo sangapi belle déclaration ndashaka ndasome kuko ni surprise wewe nta yarabona ko ntaramushikira reka ndabasomere amajambo nandikiye umugore wanje kubera ufate jewe nararavye umugore wanje sinomurungikira ngo ibi abantu bose bakura amajambo kuri Google y'igifaransa ngo je te souhaite amajambo nandikiye umugore wanje naye naniyo narungise mu kirundi kugira ngo abone neza na neza yuko ari je nayanditse nanditse ati salut kayivyura muca mutahura donc kayivyura bisigura yuko n'umuntu c'est elle qui fait bouger quelque chose urumva nta wundi muntu salut kayivyura ngaya majambo niyo namwandikiye salut kayivyura nashaka kwifuriza Valentine's Day nziza ndetse mfate this time mu kugushimira ku rukundo unyereka buri munsi buri saha ego ndabizi nyene parfois ndahara canke wewe ugahara ntazibana zitakomana amahembe urabizi ntazibana zitakomana amahembe urabizi ariko igikuru ni ingene tuvyitwaramo mu kumvikana bigahera tugakomeza gusenyera ku mugozi umwe kuko ni vyinshi twaciyemo bigoye ariko turacari kumwe merci beaucoup pour tout kuri kuramwandikiye hama aussi je te remercie d'avoir changé ma vie mon passé sinigera nibagira mu buzima bwanje ko aho ngeze uyu munsi uwifisemo uruhara runini cyane niyo message namwandikiye hama nace mbandanya ati Imana ikomeze kuguhezagira ikuzibwame bye rero je t'aime ndamwinkiye akaboro ndabizi ke je suis pas romantique ngo ndakwandikire ibirenze nkuko tubibona ku bandi bandika amaletre arenze ariko ibivuze ni ibintu bivuye ku mutima bye bisous enjoy ma femme niyo lettre namwandikire c'est trop mignon le mimi des mimi
c'est trop mignon nukuri biratese yego je numva jalousie fait urumva jalousie kuri wewe ariko turumva jewe nararavye kuko ugiye kuraba abantu benshi iyo amuguriye ntuze amabuke de fleurs umugore umusheri wiwe cyangwa umukunzi wiwe aca ashira ko vya bindi nyene vya bindi byo kuri Google nko comment souhaiter ta femme ou ta copine joyeux nuzenya c'est Valentin usanga ari that's why je navyanditse mu kirundi kugira ngo abone neza neza ko ari touch yanje abone ko ari jewe quoi de toute façon nuzenya souhaite nziza niyo kubwira umuntu ikintu kikuvuye ku mutima apana ikintu utereshaje kuri Google voilà niyo mpamvu umugore wanje namukiye amagambo impact biraryoshe kandi jewe nanje sinkunda umuntu ansouhaite ibintu akuye kuri Google yeah faut kuvyandika bivuye ku mutima yes niyo mpamvu na muri murongo wa nyuma namwandikiye ati ndabizi ko je suis pas romantique ngo ndakwandikire cyangwa ndakwandikire ibintu birenze nkuko tubibona ku bandi ugasanga ngo tu vois bifaransa byinshi oya kandi nawe nyine arabizi ko je suis pas romantique mugabo abonye iyi message azovuga uyu ni Alvin kabisa none natwe basha babone murabe n'amashugwe usi nzoyabereka nzoyaposta nawe nyine niko ari surprise ndazi bimushikiriye azobibona ko urumva ngewe kabisa umugore wanje ndamukunda tu kandi namwe ku message navyandise boro namurunkiye lettre namubwiye ndahara nawe urahara ariko icyiza nuko nyene turaraba nyene ingene ibintu tuyijera nyene bikagira kubera de toute façon l'amour c'est nous deux nta muntu numwe azotwubakira nta mugenzi wawe azotwubakira nta muvyeyi wacu azotwubakira umva urukundo ni twebwe ibintu bihaye ni twebwe mani tuzoba deprime ni jewe none yaye maguru yanjye ninge nari mato azoca acika urumva je ndamubwira ko yeri madame jewe no kuri abo baswera bose baguma duteranye umunsi tazoba turi kumwe nta na kimwe bazokuzanira kuko imisyo yabo izo yamaze kubanozeye réussi rero twirinda abo bantu baguma bashaka kuduteranya urumva rero nivyo bintu je ngerageza tu kumubwira umugore wanje osi namwebwe mu bitorereho iyi message namwandikiye umugore wanje si vyawe inde nakuye kuri Google kuko iyo nashaka naye kuja kuri Google nka telecharger nkamurungikira na nuzenya na bouquet à fleurs. OK wamurungikiye bouquet à fleurs uramwandikira niyo lettre niyo déclaration d'amour déjà turagira umuntu gwo kuba uyitishije kuri Kazar TV ni exclusive nuko bazobibonera rimwe na video yacu irasa kumushikira ejo nyine le 14 ego OK wavuze ngo urahara nawe nyine arahara uvuze ngo haruvuze iki parce que guhara ni gushwana guhara ni kudekonada dekona genre ni nko kugira amakosa uragira amakosa nkagira amakosa ariko nyine tukamenya nyine tubiregulariza kwa beka iyo umuntu nkawe umaze kubaka sivyo kwa twe turubaka je nka je par exemple ndabikora abantu bimana par exemple nkubo unye ndavuze ati nikanje kwirabura undi muhungu atari musheri wanje sivyo donc ni kuraba canke kujya kuvanga kuja kuvanga umukopa wawe canke umukopine wawe ntuburubaka mugabira babaza sivyo ni kosa none wubatse est-ce que wubatse umaze kubaka uhorugira umutima uvuga ati kanje kuraba hanze canke bon en fait umva ikintu cyambere jewe experience nabonye mu rukundo ko genda umurara ndahara fo ariko mu rukundo nyene urumva mu rukundo nta general canke colonel abaho je kinatawe mu rukundo nuko imbere yuko nkuri ikintu mbaza koza kwishira mu kibanza canje nkaca nishira no mu kibanza cy'umu partenaire wanje nkavuga ati OK ibintu ngenda bikore si c'était elle vyogenda gute no babara nimba no babara none wangenda bikore aho nyene ngaca fata umukozi nimba amavuta yameranye ngaca mbwira umukozi genda ngurire vaseline cyangwa genda ngurire amatops ni 1500 cyangwa nzanira ndakwereke affaire termine murakoze affaire termine bon nashise kuvuga muri yo sens cyangwa ngamubwira y'abana kabisa umva tugire for online nyene tu online mcyo mubigira gute oya kawaida man iyo uvunise uca wiga gucumbagira none online ndakubaza noneho nta bintu byinshi cyako kuvuga abantu bavunise nkanje gucumbagira barakuze none oya banzirindire kwa oya umviriza ndakubika ikintu kimwe urakuze rika kusubiza inyuma umva maze ivyo za online ndavyo ndagiye umviriza ndabwira ikintu kimwe ndabwira ikintu kimwe iyo umuntu maze kuvunika uca wiga gucumbagira sivyo rero ibintu byanje jewe n'ingene mbayeho
utari umuntu ubaye ubuzima nk'ubwo je mbaye umuntu ushobora kubitahura rero nkawe nta nakimwe no gusigurira murakoze sawa nakwishyuye neza sike muri icyo kibazo ari kurambaza yego nashatse kuvuga apa ivyo kuvanga imbere yuko nkora ikintu cyacu cyose kibi cyo waza umugore wanje mbaza kwishira mu kibanza ciwe ngavuga ati si c'était elle abikoze je no vyakira gute est-ce que vyombabaza yego niba vyombabaza jewe nta kamaro ko kubikora ureka kubikora none tuje muri concept yuko Jean bahora bavuga ngo abahungu bagiye kuvanga umukobwa suko bataba bamukunda ukunda umukobwa muga ushaka kuja kuraba hanze ngo alors que umukobwa iyo avanze umuhungu ni Jean amuvanga émotionnel mu kuvuga ngo biba bivuye ku mutima habarimo amasentiment kuri uwo muntu yagiye kumuvanga est-ce que ivyo bintu nivyo canke parce que je ariko vyari vyakera ivyo kuvuga ngo umukobwa ngo wapi kuko hariyo n'abakobwa muri no minsi bajyana n'abahungu benshi mugabo bagakunza bakunda umushiri wabo voilà vyari vyakera bafana n'objectif kandi biyafana n'ingene mu partenaire wawe mufatana kuko imagine umugabo wawe murakundana kuko natwebwe abahungu ugiye kubiraba tati natwebwe abahungu arige tuvanga abagore bacu tugira abasazi mugabo tufendefe tukicara tukavuga ati nta kamaro ukaca usubira hehe umugore akabona wahindutse usigaye umwana mwiza akavuga ati sava kuko urumva jewe nakubesha abagore n'abantu basiporta cyane abagore Imana yarabaha ikintu gikomeye cyane mu buzima itahaye abagabo kwihangana niyo mpamvu byarigenda umugore wanje nkaraba n'ivyana nyene vy'amabuno biba binci impande cyangwa binyandikira biba bishaka ko ndabitamo anti biba bishaka kubitamo Mana nkavuga umugore wanje ari special eto gacu umugore wanje ari special tu sais pourquoi gacu kubatamo kubera twebwe abahungu ugiye kuraba abahungu n'abakobwa abahungu turahara cyane mu mariage cyangwa mu couple mugana abakobwa basigaye bahara yego mugabo si cyane nk'abahungu twebwe urumva twe n'ibintu byanditswe no mu bitabo tu yuko abahungu kabisa umva akaboko kabo nyene urumva ntigaguma hamwe tuguma dukora mu nkono urumva tuguma tudukora kandi si kuvuga ngo tuba twivye oya nyene kudokora mu ngo biri naturel muri twebwe ariko rero jewe icyo nabonye kuko umva nyene jewe ko jewe ari nigemba ndi kumwe n'abandi bagabo tu nyine nkara ibintu ariko arakora nkaca ndabana n'umugore wiwe ambwira ariko mano uriko uramurenganya tu umugore wawe ko jewe n'umugabo agiye kuvanga umugore wiwe ku gikorwa kibije tukona shwana kabisa fuma uca kumuvanga n'igikobwa kirenze rero ku munsi wa Saint Valentin les amis Saint Valentin ntago ari amugu nimba ari mugu nimba ari mapumbu ntago ari amuguri Saint Valentin niyo gusohoka mukagenda abantu bo kubutere hariho za la balene hariho za hariho ububare abantu bo kubutereri wacu abantu bahehe musohoke mu bubare nago Saint Valentin ariyo mu cyumba mwarasaze siyo mu cyumba mais naho nyene nivyo nyene biri important genre important bisigwe ko ikindi gihe nimwabikora apana ngo kuri Saint Valentin experience cyayongereka oya ntiyongere reka basijenda ku oya reka oya tuvugane none wowe uri umunyamakuru nyabaki no reka ndakubwire basi urana Saint Valentin ukuntu mbona byo babikwiye kugenda genre murasohotse muragiye muri resto vous allez dîner muranyoye muraryohewe genre vous discutez ibintu byinshi cyane bigize couple yanyu nimba ari ikintu gitera genre mukavugana ibintu bitandukanye kuri couple yanyu nimba ari kumbwira ati je ndakunda ibi bintu kuri wewe ndakunda ibi kuri wewe kuno genre mukadiscuta aka discussion kari romantique kabubaka hama muhejeje mugaca mugenda mukamugula voilà mukamugura pour bien voir bon icyo kintu uvuze nico mugabo urumva yego icyo kintu uvuze nico mugabo urumva ni hahandi nyene babanje kuja dîner voilà mugapasa umwanya muri kumwe date mukavugana ariko abandi rero Saint Valentin ebana ni ghetto hakuna kutoka ndani kuva mu gitondo ghetto bacugenda gushika ebana sama gisanzonyo kuva rero Saint Valentin ule sans papier nimo mvuye usanga ngo abantu benshi batwaye amada muri Saint Valentin ngo abantu benshi babaye devije muri Saint Valentin nkuko turabivuga voilà bon moi je vais te poser quelques questions tu vois sur ce que tu aimes sur ta femme à ma caractère et tout ce sera comme genre il y a déclaration comme tu lui as fait mon gars en direct c'est de twagiye kwanza caractère ya mbere ukunda kuri nani ya caractère bisigura genre ikintu canke mais ce caractère c'est pas une chose caractère ni ngese canke ni
Ok, basi sa kote okay mana we Igihimba. ndakubwira no apana igihimba ku mubiri genre ikintu ukunda kuri nini uvuga ati jewe iyi ngeso ndayimukundira ni voilà ingeso bon ingeso nyine ndamukundira umugore wanje nuko gusa umuntu aguruka cyane yego arakunda ibirori mugabo si kandi ikindi kintu nacyo ndamukundira iyindi ngeso ndamukundira nuko arankundira umuryango arankundira umuryango indi ngeso ndamukundira nuko afite umutima mwiza mani biratese ufite umugore ukundira umuryango afite umutima mwiza afite umutima w'ikigongwe arafasha abantu benshi kandi naje sindi wa mugabo uvuga ati ngo kabo kiriko arafasha uyu uriko afasha uyu wapi ndamubwira ati kabisa umva nyene nimba wana yagwezagiye sharinga kabisa partager fasha abantu ico kiri mu bintu vy'ingeso ndamukundira ingeso ibintu vyiza ya mugabo sino nta muntu abura ingeso mbi. Okay, ni kihe kintu cagutumye uvuga ati c'est elle la femme de ma vie? Capacité de mutwe ubwenge araciye ubwenge cyane ya araciye ubwenge afise ambition niko novuga afise target mu buzima uba wumva nyine ko ari umuntu aba akwiye gutwara niyo mpamvu nayo ifite ibidemu byinshi ariko nahisemo we suba ngo narabuze ibidemu nawe nyine narabizi ko nayo ifite ivyana byinshi n'ivyingidi kumuruta ariko nawe naramubwiye no kuri mariage yanje narabivuze navuze ati kabisa nge nari mfite ivyana byinshi n'umugore wanje arabizi ariko umva jewe byose kabisa ebala nabiciye amazi je cyane wari umugore wanje bisigura yuko ntuwe nabonye ko ari special ubwenge ya araci ubwenge cyane arafise mu mutwe kabisa man urazi ufite umugore afite ubwenge nani uba warubuyewe kubera yuko ntushobora kugwa quand même nugo ubwo mugamo mwagirageje ko mu bintu byanje byinshi ni wa mama idea kandi nta kintu nokora namubwiye kugira ngo ari ngenda mubwira ikintu nkavuga ati ndashaka idea yawe akacambira nkamubwira ati voilà wowe basango njina wanagutwaye ko ndagukunda nagutwaye ko uciye ubwenge warasaze. OK, hama entre toi et Nirna c'est qui porte le culotte? Umugore wanje arakaze cyane kunduta ariko mwe ntavyo mubona. Attends quoi ni lo ni la ewe mana baba banyita la culotte. OK, la culotte c'est umugore arakaze cyane kunduta kukurusha wewe uvuga mu nzu yavuze ati we je ndakaze cyane ko je yo mvuze mbavuze ariko arakaze wewe arakaze ku mwanya ako kanya nyene arareagisa mugabo wewe nkuvuga urarindira ibintu bikaba vyinshi ha mugacu uvuga ya jewe ndibikamo wewe nawe akantu kose arareagisa ya arakaze siba abagore ariko aparance yiwe ratekereje mugabo nirina ntago atekereje nkuko mubibona arakaze mugabo ndibaza ni kubera nkarira je kubera ziko mpara kandi arafise rezo ko jewe utankariye kabisa ibintu biba birayangara barakoze. Entre toi et Nirna ninde afata ma décision muri couple yanyu? Jewe wewe je ndadesida cyane kandi biramubabaza ndabizi mugabo mbabarire. Non mais il faut lui laisser aussi umwanya wo kuza aradesida nawe nyine kwira ko urazi umugore na jewe ndamureka parfois mugabo kenshi nije ndesida kabisa. Ivyo bintu turakunda no kubifa mugabo bon tu connais les africains tuba dushaka tube hejuru tu abagabo bari mwe muba muri hejuru. Yeah. OK, entre toi et Nirna ninde a dépensa pour la maison gute? Ninde atanga amafaranga nyine yo mu ibintu byo mu nzu ibintu bikenewe mu rugo gute? Genre ration kuri loyer kugura ibintu nitubana umwe wese arihira umwe wese arazana nitubana urumva jewe moi je m'occupe de ibintu vyanje ariko yene kibuza yuko uri no urariha loyer vyose nawe akariha hariya ya je ndiyo kipa hama mbuze nkamubwira umva cyo kabisa jewe kabisa ebana ndabuza amahera nabwira ndihe loyer akantamo ariko ebana ya je murandaba ama story ya Nirna bon uyu musi interview kwa nyene turi mu kwezi kurukundo murandaba ama story ya Nirna umengo n'umuntu umengo ni umugangster ukuntu umengo nta bintu kubera jewe ntari romantique ni wiki est-ce que Nirna birashika kaba romantique? Ari romantique cyane ahubwo kuri jewe ntaba romantique kubera ziko na jewe deja sindabirimo. Bon turaba romantique mugabo apara bya bintu biri deep bya cyane umengo twarasaze oya gang ko je n'umugore wanje nyine ari tunabwirana agaswere man c'est sur uvyumva nyine normal twe turakundana cyane mugabo si bya bintu bya umengo tuyishake na Rose. C'est quoi votre soirée idéale? Vous dites uyu munsi je vais
passer la soirée avec ma femme. Soirée idéale, yanyu uvuga ati on fait ça, on fait ça, on fait ça et puis on fait ça. En fait urumva ushatse kumbaza gute Genre soirée yanyu uvuze ati uyu munsi on va passer une bonne soirée avec ma femme, itegerezwa kuba imeze uko. itegerezwa kuba imeze turasohoka turasohoka tukagira date tukajya ahantu tukafungura nimbaraka vinyu nka kamutamu tukashika muhira ibana nimbaraka nyine nkora nimbaraka ki après ni muguli Akantu nkora. Hama nihe quelle est la partie de son corps que tu préfères? ndakunda ibisusu vyiwe Ibisusu. yego ndakunda ibisusu vyiwe cyane mane ku buryo none biryamako tuka night fo hari n'igihe ndamubwira umva man hari n'igihe tuba turi kuri video tu nkamubwira umva hindukira nkamubwira trekking for me kabisa nje nkaba nicaye tu aga trekking nkamubwira man cyaze kabisa uzonyica ni mama ndamubwira cyewe kabisa umva sha Tuzonyica ni mama. umva no kurya no kurya n'amenyo kabisa umva je kabisa umugore wanjye nyine afite taille ya bien tu afite ibisusu byoroshe Ukunda ingidi ziwe. fo man niyo parti ya mbere nkunda kuri yo parti ya kabiri sha yo ni only nta n'iyindi kabisa yoza ndakunda ibisusu vyiwe fo. Ok, genda kubaze une question iri indiscret. Ni hahe hantu ni nagukora ako kanya bacuvuga ati ndi faible. About kumubiri Ego. jewe ndi compliqué Ndugu uri compliqué kweli. cyane ndi compliqué jewe mfa kumubona gusa je kuko muje umugore wanje ndenda mubonye direct macamba excite nabonye narabizi naho tuba tugize appel nka kumva tu ijwi urumva jewe je ndi faible cyane ku mugore wanje umva nawe atonkora ko ndi faible deja ndamubonye Umubonye gusa. ni mpamvu je tuyina kumwe je ndamubwiye jewe mbashaka utambuke mu nzu uruko nyine tundakubone man nyagiye nicara ko nkavuga ati cyaze kabisa sinigize nihenda kandi biri mu bintu je bituma nta regreta mu buzima je yagiye ndamubwira wanje nkavuga ati cyaze cyakoze kabisa jewe mu bantu baregreta ko waragize mariage jewe sindimo naratwaye icana kabisa kigu yanje ku buryo ndakibonye cyane ntangura kumira amate ari umugore wanje mfite buri munsi umengo ni mushasha nimpamvu namurimbye akarimbo kitwa I'm your king you my queen you are my only one my number one buri gihe we umbera musha oya ntawe ukurusha kubyiza n'ubwitonzi uracyari number one. None ndugu yamukushize ko washize umugore wanje afite taille nziza man kubyo atawundi mukobwa ndabona afite taille nk'iki yego n'undi mukobwa urabona afite taille nk'yanjye yego kubyo jewe ebana no mukumedita je medita umugore wanje tu ndaramukwega nkamuzuminga. Anyway, this is Valente. Ni vyiza kuvuga ibintu ukunda ku mugore. Antuka jewe sinavuga ngo arabizi. Ko misi yose ko yarigenda muranga nkamubwira ati respect kabisa. Ati ndugu yangu umeumbwa kwa umbika. Ego kweli. Namubwira kabisa cha uri guyanje man. Okay. Bihora bishika ukaba jaru kuri ni na mwasohotse. Yego. Kubera yuko abantu bose baramuraba man ko ni mwiza cyo cyo. Ikindi naco ikindi kintu mba jalo kuri Nirna niko kuna abantu bamurabagura hari n'igihe haza aba boss nimba ariko yababona ko ndakantu gato gato kacabaza ngo ndi brother wiwe bagashaka kugira nkaca ndabasweza ngaca ndabafaka mani nkababwira ati mwarasaze ari no boss inzi igihe twari kumwe muri club ubu ngaha nyene azwi twari muri club acaratuma umuservere ngo amuhe icupa ashaka urazi ko namubwiye nambwiye gaswere man nta mugore ufise wasize umugore wawe mu nzu uri ngaho mu club uri kugurira abandi bagore nuze babandi amacupa mufata icyo cupa utwere umugore wawe warasaze nta ndera ufise none ntiyabona ko muri kumwe nta ndera afise aho yabona yuko wowe wari kwicarana nandi na mukanywa icupa nta ndera afise man byaguzwe n'undi werego umuntu arasuzugurana jewe nka je ndumuvuye cyane kandi je ndumupiti yo mu buterere je nihonzanira amafaranga imbere y'umugore wanje kabisa hano barinda ndiko ndarabiyo image muricaye wasohokanye umugore wawe uyundi mugabo agaca tuma mu servere ngo ugende umubwire ujya atora icupa ashaka ndaririye hama acabona ko wonye icupa aho kurazi nararegress iyo nafuma ndamubwira ibana kabisa ndashaka noneho za mowete zitanu
akaca azizana ha mugace Sivyo. zikoze iki nkaca ndazitwara mu rugo naradekonye zaguzwe n'undi mugabo yego ukazitwara kuko urumva nawe uca ndazigabira abantu ngaho canke nyene nkazigabira abantu muri club ariko bon urumva rero mu bintu bivuga ngo ndafuha n'ivyo ariko sino jewe iki ni ikintu kimfuhisha nuko umugore wanje atamba mu bantu sinkunda umuntu atamba mu bantu jewe ko naje sinkunda gutamba mu bantu kabisa uramubanira no sukubanira bon hari intambo umugore w'umuntu adakwiye gutamba mu bantu yego me oya ariko nko gutamba ukunda c'est normal ariko shabagabo mura sawa ariko jewe hakaje cana kintu ko ni bon we ni bon mugani haje umuntu amuterekesha wa muga twata le droit de toucher kizanye nyine kiranambira ko nari bitu bya uranka umvise je kabisa ku mugore wanje sinshaka man none ngira ufate ku nguvu oya je singenda gufate ku nguvu je ndase yuko uvuze ngo wewe tu as le droit sinavuze ko kishe le droit niko navuga mbona ku bandi bakobwa apana ku mugore wanje wewe umukobwa je kugutwereka ko c'est bon jewe oya kweli nivyo ukunda tu nagira je cyashwana ala place ya niyo nawe nyine arabizi no heureusement yuko abantu bose baramutinya n'umugore wanje babona yuko yo bakubita ku mugore wanje arakaze cyane je nyine tuda amasnap yamvuga ati yewe n'uyu afashe umukobwa agafata nk'umukobwa wawe arakaze yarambye ko yambye ngo azoyica yici wawe ndamutinya amana aringiye mu ijoro ntinya akavuga ati noneho cyawe sister kabisa zosaga yayiciye ni baba ngiye ko ndayica ibibazo by'ubutse ugasanga usagaje urumva rero ndamutinya amana ko yambwiye kabisa je vais couper ça ndamubwira nanjewe wallahi no kuri kw'Imana ni jewe n'umuru busa jewe no kuri kw'Imana jewe navyo nkeneye non mais en tout cas vraiment genre iri kuravuga mariage yawe naniyo numengo ni bintu ariko nta kibuza yuko muzu hasha hari gihe hasha tu hagatokombera muri wowe naniyo ninde muntu yescuza ubwa mbere jewe umugore wanje arayishima cyane aragara arafise arihagarara ko cyane mugabo nagiye tu hari gihe nyene abonye nyene vyanse ko je nanje ndumurara tu ahinegeye kuri nikawusha tu uwo nyana kaca yoro mbo biravana n'umuntu yagize amakosa wariwe ugize amakosa normalement ni wakutangura pa yambere niba kwiye gutangura uwundi mais normalement wewe ni buhora umutangura Jesse ndakunda amahoro bibasha ndabivuge ndakunda amahoro ataburi cyo kintu yego urumva nca ndamubwira umva man kabisa twumvikane kabisa ko nta kuntu twokomeza tubireke et pour tout umuntu akuravye uce baza ati wewe uri je m'en fous ushwaye n'umukobwa ibana ni potele yambari amawe nyina kaza kayega warafusazesha en fait urumva ndamukunda man umugenzi wanje asigaye ari mu rukundo ndamukunda en fait urumva niyo wavuna wabwiye ni biza gutwara umuntu ukunda ku buryo ataregre nimo ukora ngo urumva je regrette pour ça ku buryo takugara ngo de toute façon n'abavyeyi bacu barasupporta ibintu byinshi cyane ku bavyeyi bacu rero kacuraba wewe none tuntu duto ngo urumva ngo kwera mugore wawe ngo ntakunda kumukorana n'uyu kanaka muhebe kuko de toute façon umugore wawe n'uyu kanaka niwe yafisa agaciro umugore wawe donc uyu kanaka ntabwo bakwiye kwikira mu buzima mureke ha mukomeze ubuzima est-ce que urana ko mufise mariage à distance iyo muri kumwe niyo ari hariya ni hehe mushwana gose kurusha turi à distance turashwana cyane et comment vous faites pour régler ça mutari hafi kuko jewe mba mbona umengo ku iyo umuntu ari kure biragoye gose ko mumvikana kurusha ari hafi yawe bref kera byari bigoye kugira ngo duhuze kubera yuko experience ntihari kirenga kuri jewe na kuri we ariko avec le temps twaragiye turatahura ibintu bimwe ubu rero turamenya ingene tureglarize ibintu umwe akavuga shaka ibibazo n'undi shaka ibibazo okay turabihevye tugakomeza ivyacu canke umwe yasavye akavuga ati je kabisa numva ntameze neza ndashaka umwanya uratahura ukamureka par après ibintu bigahera ufite urumva mu rugo kabisa atamahoro hari nta kigenda urugo rugizwe n'amahoro n'urukundo na respect le respect d'abord kuko vyose biri autour du respect ata respect hari oya muguri hoho ebana kitu ni kawaida je mwambia n'abandi bajene kabisa izo nguvu mugenda kugaspia mu bandi bagore umva zikire ku mugore wawe kabisa ku buryo n'umusazo uja hanze azovuga shacazi kabisa umugabo wanje aracari wa mbere kurya agenda hanze bakamufubiriza akavuga ati ngende yigaburiki ebana nkaje kabisa ku mugore wanje fuma mfukamo ebana nayo barubuki nkabumusukako
noneho nkacamba ni cya kintu gikunda isukari ivubi oya ivubi niyo iproduce ubusurira igisurira cyabisuya bikunda amasukari noneho nge namusuka kuri isukari umugore wanje noneho nkaza nkamufyeta mani yewe yo okay Alvin turahejeje man turahejeje n'impunzi ngenda kubwicanya mu marindira ok wagize mariage uri jeune très jeune nani mfise 25 ans oh c'est 25 en tout cas 25 ans ni imyaka mike ku muhungu bwiragiye mariage kuko tumenyera abahungu bagira ama mariage muri 30 ans 25 ans umugore wanje yarafise 23 ans yego ubu maranye imyaka ingahe ine twagize mariage yego baravuga ngo kugira mariage mukiri bato biratuma urugo rutagenda neza n'ibiki qu'est-ce que tu nous conseilles nous taragira mariage ibintu bakonsya mutaragira mariage ikintu cyame mukwiye kugira na amafaranga kuko mariage atamafaranga nta kigenda ni mama ni zanduru murondera amahera imbere ko mugira mariage ça c'est un hama cya kabiri mugire mariage aruko muvyifuza apana kubera abantu ko la plupart y'abantu basigagira mariage kubera kana kango yagize mariage laisse-moi na ni marié muyimariye aruko umunsi bavuye mu kubyo mutazokwicuza icyo kintu conseil abantu okay merci akanyuma ko kutambara alliance kwanza je nagumye ndakora kubera yuko alliance ni benshi cyane bazambara mugabo gakora ibibi urumva alliance ya mbere bari ku mutima normalement ibi ni symbole pour assurer aux gens kugira ubereke kuko ngenzi benshi iyo ari no mu kirori alliance ayikura bon twebwe alliance zacu ntizadukwiye kandi twebwe alliance zacu ziri ku mutima ivyo bindi bisigaye ni za code z'abatama bakera ngo alliance n'abantu benshi cyane bafatwa mu hoteli bafatwa hiye bambaye alliance sivyo alliance rero ntihagire abakobwa bubu nazo kubona ngo ufite alliance ngo agutinye ahubwo aca gukurikira kubera ico ni nkuko abagabo badatinya kuja gutereta yes kubera alliance kandi n'umukobwa ntatinya kujyana n'umugabo w'umuntu ngo kuri yambaye alliance rero alliance iri ku mutima nico kinabwiye umugore wanje porter ou pas je ntacyo bintwaye man igikuru nuko nzi ko nkunda ivyo binavyo bisigaye ni ibintu by'amakaca nyene kandi urumva yo jewe me I don't trust man je nago trusting ibintu bimwe kabisa ok merci beaucoup en tout cas jewe wewe mbonyindi kote yiwawe jewe tuvuganye n'uco umenya icondi ariko nyene jewe mbonyindi kote yiwawe kubera ko umuntu akuravye kuyogira ati Alvin ujya n'umugararizi ujya mu nzu reka harasha ndanarira mani nkanafuka mama nkamubwira umugore wanje kabisa je suis orphelin d'amour ndasavye ushire mu kigo cyaba orphelin ba d'ailleurs bana na je vraiment narasariye umusheri wanje ndabizi kuri ari hose avyumve ko namusariye ndabizi shakureke bwira wanje atabizi ndamukunda ndi mu gusa en fait nta kintu kiryoshe nko kubwira umuntu ukunda tu ndi mu gusara sheri wanje aho uri hose ubyumve merci beaucoup ko namwadukurikiranye merci ko namwakurikiranye ikiganiro kuva gitangirira gushika gihere reka nibutsa aba abone bose bashasha naho dusanganye kubandanya mugira amashare mugire j'aime mugire ama partage na share nico kimwe mu comment cyane hama mubandanye mutuzanira n'abandi ba abone merci beaucoup. Kazwa TV. We want the words. The solution of all dreams.